data wa twese uri mu ijuru, ntushimwe Mana. Ndagushimiye Mwami muri kano kanya keza uwera Mana yo mu ijuru, kuko Yesu ari wewe ubikoze, maze ugategura Mwami igikorane kugira ngo ikanguro Mwami yongere gukwira no gushika hose. Mwami ndasenge wari we wese, ndasenge ijambo ry'Imana, ndasenge ubutumwa bwiza kugira ngo Mwami duhezagirwe nawe muri kano kanya. Mwami nguhaye kaze, maze Mwami ndabigushimiye byose mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana yacu ihabwa icubahiro. Mbaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndanezerewe cyane kubona natumiriwe ngahabwa iri jambo kugira ngo iri jambo Imana yampaye ndarisangire n'ubwoko bwayo. Rero mwene data uri hano, wagira ubuntu, nanje nagiriwe ubuntu kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Ndashimiye Imana abayobozi barongoye ibi bihe by'amasengesho, yuko Imana yabateye umwete maze ikabereka yuko kino gihe tugezemwo ari igihe cyo kwikangura, ko kino gihe tugezemwo ari igihe cyo gushaka Uhoraho. Imana ibahezagire, Imana ibaha inkomezi, kandi Imana ibaje imbere muri byose. Rero kubw'ivyo mwitegure kugira ngo dusangire amajambo Imana yashize ku mutima. Egome, uno munsi turi buganire ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihe by'abanyamahanga biriko biragera ku nsozero. Ibihe by'abanyamahanga biriko birashika ku mpera. Abanyamahanga, reka turabe iryo jambo abanyamahanga. Murazi ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kera nta bantu mwarimwo, kera ntitwara abantu, nukuvuga ngo twagiriwe ubuntu, twinjijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo tutabona Yesu ntitwari kwitwa abakristo. Uno munsi twitirirwa Kristo, nico gituma Imana yaduhamagaye ngo itushire hafi yayo, ngo itwigize hafi yayo. Rero uyu munsi nico gituma ijambo ry'Imana ririko rirasemerera rivuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa. Mwene data, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke ibyaha byiwe, ugabitanya areke ibigabitanyo byiwe, maze agaruke kuhoraho, kuko ari nyabuntu yuzuye imbabazi, kandi arakuharira, arakugirira neza, aragukiza ibyaha byawe. Yesu ahabwe icubahiro. Ndagira ngo utangarize nkugira yuko ibihe by'abanyamahanga biriko birashika ku mpera yavyo yo gusozera, kuko Imana iriteguye kuza gushinga ingoma yayo mw'isi. Yesu Kristo ariko aregeranya ibiharuro n'ibitigiri mu ishengero kugira ngo abatoranijwe hagera igihe baze binjizwe muri bwa bwami. Reka turabe amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Luka, atwereka neza yuko ibihe by'abanyamahanga biriko birashika mu mpera, biriko birashika ku nsozero. Bisobanurwa ngo urugi ruri hafi kugagwa. Nico gituma wewe mwene data ugomba gutegura ubugingo, gutegura umutima wawe kugira ngo aho inzambi ivugira ube witeguye, nanje mbe niteguye. Dusome amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Luka, igihimba ca 21, maze dusome duhereye ku murongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, bazojanwa mu mahanga yose ari nyagano, kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Imana idufashe cyane mwene data. Hano hari amajambo akomeye tumaze kumva, amajambo y'Imana Yesu Kristo yariko aravuga hano hantu, abwira abigishwa biwe ibizoba. Kino gihimba cyose kiratwereka ibimenyetso vyerekana uguhona ku Yerusalemu. Ingene Imana izobije kwihora, izobije guhora kw'abayuda banse kwihana, bakanga kumvira Mesiya, bakanga kumvira umwana w'Imana. Rero kino gihimba kiriko kirabidondagura. Usomye amajambo hepfo, ingene atwereka yuko Abisirayeli bazojanwa ari nyagano, bagakwiragizwa mu mahanga yose kugira ngo habeho guhora kw'Imana. Amajambo y'Imana avuga ngo ico gihe bazaba batwaye inda na bonsa bazobona ibara. Rero kuri uyu murongo wa 24 ngo bazokwicwa n'ubugi bw'inkota. Mwene data, Yesu Kristo amaze kubivuga, Abisirayeli barishwe n'ubugi bw'inkota, barajanywe mu mahanga, barakwiragijwe mu isi yose, batwagwa ari nyagano. Mu mwaka wa 70 Yesu Kristo aduze mu ijuru, nukuvuga ngo mu mwaka wa 70 Abisirayeli bose bavanwa mu gihugu, maze bajanwa gukwiragizwa mu mahanga yose. Abayuda barakwiragizwa, abaroma baraza baratikiza. Ivyo Yesu yavuze yose birashika. Rya jambo ry'Imana ryavuze ngo nta buye rizosigara rigeretse kuri rindi zasamburiwe hasi, byaciye bishika. Ivyo byarabaye. Ndagira ngo no munsi turabire hamwe ibimenyetso
bikomeye bigaragariza umukristo kugira ngo wicare witeguye, wicare uri maso, wicare ugavye, umenye neza yuko vya bihe biriko biregerana, ibihe by'abanyamahanga biriko birashika ku nsozero, ngo bazojanwa mu mahanga yose ari nyagano, kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Yerusalemu guhera mu mwaka wa 70 harasiribanzwe n'abanyamahanga kugeza ejo bundi muri iki kinjana kiraye kirangiye mu mwaka w'1948 ibihe by'abanyamahanga byararangiye. Ni ukuvuga ngo abanyamahanga baraje barasenya, bamara imyaka yose yababa hafi ibihumbi 2 bahonyanga igisagara cera, bahonyanga Yerusalemu, bahonyanga, baraje barahubaka, bahubaka umusigiti w'abasilamu, bahubaka n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo Yerusalemu harasiribangwa. Rero ndagira nkubwire yuko ibyo byose ntibyamaze kuba, igihe cararangiye. Uno munsi ni igihe cy'uko abakristo tugomba kuraba iki jambo ry'Imana rivuga ngo kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Amahanga yose yo mw'isi, bisobanurwa ngo ishengero ryarahawe umwanya mwiza wo kwitegura, wo gutegura ubugingo. Murazi yuko abakristo batanguriye kwitwa iryo zina muri Antiyokiya, ariho abakristo batanguye kwitwa iryo zina muri Antiyokiya, ni mu gihugu c'Ubugiriki, ni mu banyamahanga. Ibihe by'abanyamahanga ni turimwo, nibi biriko birarangira. Mwene data, nico gihe cawe, nico gihe canje co gutegura ubugingo muri ibi bihe by'abanyamahanga, muri ibi bihe ishengero ryakwiragijwe mu isi yose, muri ibi bihe ubutumwa bwiza buriko burakwiragira mu isi yose. Nico gihe c'abanyamahanga kiriko kirarangira. Ndagira ngo nkebure, ndagira ngo mbwire umukristo uwo ari we wese anyumva, wewe uri ngaha, wewe wagira ubuntu, wewe uri kuranyumva mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko ibihe by'abanyamahanga biriko biragera ku nsozero. Ibihe by'abanyamahanga biriko birashika ku nsozero. Nico gituma urasabwa, nanje ndasabwa kwicara witeguye, kwicara niteguye. Ijambo ry'Imana ririko riravuga ngo niwitegure, nanje nitegure, hanyuma tumenye yuko ibihe biriko birasozerwa. Haleluya! Ibihe by'abanyamahanga nivyamara gutunganywa, ibihe by'abanyamahanga, mwene data, ishengero ryarahawe igihe ciza, ryarahawe imyaka hafi ibihumbi 2 byo kwitegura. Ndagira ngo ubwire yuko Abisirayeli baragererejwe mu mahanga yose, iyo myaka basubizwa iwabo. Uno munsi bari iwabo, bamaze gusubizwa iwabo. Eheraba noneho bisobanurwa ngo ibihe by'abanyamahanga biriko birarangira. Uno munsi uriya murwa wa Yerusalemu ugiye gusubira kandi kugira ngo wongere guhabwa agateka kukwitwa igisagara gikuru cy'igihugu c'Abayuda, kugira ngo congere guhabwa agateka nka Yerusalemu. Ndagira ngo ubwire rero nawe mukristo, nawe umenye yuko ibihe by'abanyamahanga biriko birarangira. Hariho programa, hariho urutonde. Reka turabe ico Imana ivuga kuri ibi bihe by'abanyamahanga nk'uko tubibona mu Baroma igihimba ca 11 ku murongo wa 25. Abaroma 11 ku murongo wa 25 haravuga ngo bene data, singomba ko mutamenya ibanga, mwoye kwiyita abanyabwenge, n'iryuko habaye gukomantaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushitsaho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Haleluya! Kugeza aho igitigiri c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Abanyamahanga barahawe igihe gikwiye, abarundi barahawe igihe gikwiye, abanyafrika barahawe igihe gikwiye, abanyamerika barahawe igihe gikwiye, abanyaburayi barahawe igihe gikwiye, abanya-Australia barahawe igihe gikwiye, abo muri Aziya barahawe igihe gikwiye, nawe murundi nyumva barahawe igihe gikwiye. Ndagira ngo ubwire yuko Imana yakomantaje imitima y'Abisirayeli, imitima y'Abayuda, kugira ngo abanyamahanga babanze bahabwa akanya. Niba kwe twagiriwe n'ubuntu twagiriwe mwene data, nk'uko Pawulo yabivuze ati hariho ibanga. Pawulo yipfuza ko tumenyesha ibanga rikomeye, ibanga Imana yaduseruriye riri mu vyanditswe vyayo vyera. Ndagira ngo ubwire yuko ubu rero ibihe by'abanyamahanga biriko biregerana. Hariho igitigiri Imana irondera, hariho igitigiri Imana iriko irarondera kigomba kwinjizwa mu ishengero. Ico gitigiri suzuma urabe ko nawe urimo. Ndagira ngo ubwire yuko akanya kawe araka kuno munsi,
Imana iragomba yuko twinjizwa mu ishengero, yuko ibitigiri vyinjizwa, ko nawe winjizwa, maze mu ishengero hakabonekanamwo igitigiri gikwiye. Imana iriko irarondera, Imana iriko irahamagara, Imana iriko irashaka aboza mu ishengero. Imana iriko irarondeza abakobwa baja mu ishengero. Imana iriko irarondera mu bakenyezi aboza mu ishengero. Imana iriko irarondera mu bagabo abemera guca bugufi no kwihana kugira ngo baze mu ishengero. Imana iriko irarondera mu misore no mu batama no mu batamakazi kugira ngo irabe abemera kwinjira mu ishengero, abemera kwinjizwa mu gitigiri. Ijwi ry'Imana riragushitseko kugira ngo nawe wemere guca bugufi, wemere kwinjizwa mu ishengero mwene data, wemere guca bugufi. Haleluya! Imana iriko iradoma ku kimenyetso, Imana iriko iratoranya. Hariho ikimenyetso c'Imana kiriko kiraza. Imana iriko iradoma, Imana imwe iradomako, Imana imwe iradoma ku kimenyetso ku bakristo, ku batoranijwe, kubera yuko Imana yarakunze umuntu. Imana imaze gukunda umuntu yongera kumugirira neza, maze imuha igihe ciza kugira ngo umuntu yitegure, kugira ngo umuntu yitandukanye n'icaha, kugira ngo umuntu yitandukanye n'ikibi cose. Haleluya! Imana iriko iratoranya mu ishengero. Jambo ry'Imana turabibona. Imana ibituma umusavyi wayo Yohana arabihishurirwa yuko ari igihe gikomeye. Muri iki gihe c'umunaguro ni igihe c'uko ishengero ryongera gutoranywa, nawe ugatoranywa, maze abantu bagashirwa ku bimenyetso, kuko imbere yuko hazaho ibihe bigoye, Imana imwe irashaka gutoranya kugira ngo ishire ku kimenyetso ku bana b'Imana, kugira ngo ishire ku kimenyetso kubera, kugira ngo ishire ku kimenyetso ku bakristo, kugira ngo umukristo ahari yicaye yiteguye, kugira ngo umukristo ahari yicara ari maso, yicara agavye. Imana imwe iratoranya mwene data. Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'indwi ku murongo wa mbere. Haleluya! Oh Yesu urakoze. Haleluya! Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'indwi duhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo hanyuma y'ivyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi, bafashe imiyaga ine yo kw'isi, kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha kw'isi canke ku kiyaga canke ku giti cose. Kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba, afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga abarira b'abamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Haleluya! Yo, nukuvuga umumarayika arasemerera. Ndagira ngo nsemerere, mbwira umuntu wese agira ubuntu akaba ari muzima yongere kumva kuno gusemerera, kugira ngo nkubwire uriko urabwirwa yuko Imana iriko irabuza b'abamarayika, barabamarayika bane bari mu mfuruka zine z'isi, bari mu burengero no mu buseruko, bari mu bumanuko no mu buraruko. Abo bamarayika bane baracunze, baragavye ku itariki n'umwaka n'umunota n'isaha, kanya kariko kose bariteguye yuko Imana mwanya umwe ari wo wose Imana yobabwira ati harageze yuko abo bamarayika boca batangura konona isi. No kuvuga ngo igihe cyo kwihora kw'Imana kiri hafi gushika, igihe cyo guhora kw'Imana kiri hafi gushika, igira igere mu gihe cyo kwihora. Rero mu gihe cy'uko ku kwihora kwayo kutarashika, Imana irimwe iratuma ubutumwa bwiza kugira ngo isemerere, kugira ngo abakozi b'Imana basemerere, bakubwire kugira ngo nawe uve hasi, kugira ngo utegure ubugingo bwawe, kuko hariho umumarayika afise ikidomesho. Haleluya! Ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Mbega waba witeguye kudomwako? Mbega waba waradomwe ku kimenyetso? Mbega urafise ikimenyetso c'Imana mu ruhanga? Mbega amazina yawe yaranditswe mu gitabo c'ubugingo? Suzuma urabe ko wanditswe mu gitabo c'ubugingo. Suzuma mwene data, ndakubwiye ngo usuzume, maze urabe yuko amazina yawe yose yoba yanditswe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama. N'akanya kawe ko kwirimbura, n'akanya kawe ko guta kabi, ko guta ivyaha, ko guta ubusambanyi, ko guta akaboregwe, ko guta ishari, ko guta inzigo, ko guta urwanko, ko guta uburyarya, kugira ngo wongere kwandikisha amazina yawe mu gitabo c'ubugingo
ca wa mwagazi w'intama w'Imana umwe yatanzwe ku musaraba. Kuko ndagira ngo ubwire yuko hariho urutonde rw'Imana, kandi urwo rutonde rw'Imana Imana yiteguye kurusohoza, kuko ibihe by'abanyamahanga biriko birarangira, ibihe by'abanyamahanga biriko birashika ku mpera. Ishengero niryamara kwinjizwa mu gitigiri, maze igitigiri kikaba cuzuye mu ishengero, bizoba bigeze ku kanyuma. Rero uno munsi ntuzi ngo bishobora kuba umwanya uyuhe. Imana ashobora kugara ca gitabo ikavuga ati ubu rero harageze, ndugaye, ibitigiri birakwiye, ibitigiri birahagije. Nico gituma Imana yacu itubwira ngo twame tugavye. Yesu Kristo aravuga ngo mwami mugavye, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Luka muri ca gihimba twariko turasoma 21 ku murongo wa 27, ngo niho bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ariko ivyo nivyatangura kubaho, muze murangamize muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Nimwabona ivyo byose biriko biraba, uno munsi ibimenyetso vyaregeranye, uno munsi Abisirayeli barasubijwe iwabo, uno munsi ibihe by'abanyamahanga hariya Yudaya nta bikihari, haciye imyaka 70 muri iki kinyejana ca 20 cari kirangiye, vyarangiranye nuko ibihe by'abanyamahanga vyarangiye muri Isirayeli. Kandi umwami wacu Yesu Kristo yakoresheje ibimenyetso biboneka kandi bigaragara, yatanguye kubabwira kamwe kamwe ku kandi isamburwa ry'urusengero, n'ingene abayuda bazotwagwa mu makungu no mu mahanga bakamarayo imyaka n'imyaka. Turibuka yuko mu ntambara, muri ya ntambara ya kabiri y'isi yose, hatikiye hagapfa benshi cane, 6,000,000 z'abayuda bishwe. Nuko rero ariko muri iki gihe basubijwe iwabo, bashinga leta yabo. Birashoboka ko Imana yo bagarukana ko imbabazi, ikabagarukana ko ikigongwe, hanyuma bakihana, bakemera umwami Yesu nk'umukiza wabo mu bugingo bwabo. Muri ico gihe ibihe by'abanyamahanga biba biriko birashika ku mpera, nk'uko tubibona hano hepfo, hano ku murongo wa 29. Kandi abacira umugani ati, nimurabe umusokoni n'ibiti byose, iyo bitoshe murabibona mukamenya ubwanyu yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ivyo bibaye, muze mumenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaco azoba. Yesu Kristo abacira umugani ku mugani w'umusukoni, nukuvuga amaze kubadondagurira ivy'isenyugwa n'ivyikurwaho ry'urusengero. Kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ni uko nimwabona umusukoni ututuje, amababi yawe atanguye gutoha, muze mumenye yuko agatasi kari hafi. Umusukoni arico gihugu ca Isirayeli, umusukoni arico gihugu, arico kimenyetso Yesu Kristo yakoresheje kugira ngo yereke abatuye isi yuko umusukoni ariko gusobanura abayuda ko bazotutuza bagatoha. Bisobanurwa ngo leta ya Isirayeli itanguye gusubira kubaho, itanguye gusubira gushingwa, bagatangura kugira inkomezi. Uno munsi bigaragara neza yuko Abisirayeli bari mu bihugu vya mbere bikomeye bifise ubushobozi. Murabona yuko n'ubu muri kariya karere ko mu burasirazuba bwo hagati ata gihugu copfa guhangara Isirayeli, kandi kimaze imyaka 70 kivutse, kimaze imyaka 70 cikukiye, nta gihe kinini kiramara. Ariko ibihugu vyahabaye kuva kera narindi ntibishobora kugihangara. Byaragerageje kugihanagura ngo kibukure ku mugabane w'isi, ariko ntibishoboka, kubera ko Isirayeli yarashinze imizi. Isirayeli yarongeye kunaga, yarongeye kunaguka, umusukoni warashinze imizi. Mwene data, ushaka kubironka ikimenyetso kikubwira ibihe tugezemwo, rabira kuri ako karorero gusa Yesu Kristo yavuze, kugira ngo natwe abo muri iki gihe co muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 dushobore kumenyeraho ibanga ry'Imana. Nuko rero umwami Yesu Kristo aravuga ati, nuko namwe nimwabona ivyo byose bibaye, muze mumenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya! Ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bw'Imana buradushitsemwo, ubwami bw'Imana buratwegereye, tugira ngo twitegure gusanganira umwami w'abamaraje. Ndagira ngo ubwira ngo witegure mwene data, ndagira ngo ubwira ngo wikangure, ni wikangure usinziriye. Ngo ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Hariho ikiringo, hariho programa, hariho urutonde,
hariho imyaka Imana yapanze. Wewe ntuzi umwaka, wewe ntuzi umunsi, wewe ntuzi isaha, mugabo muri gahunda, muri porogaramu y'Imana hariho umunsi n'isaha, hariho itariki n'ukwezi, hariho randevu, hariho urutonde, kandi urwo rutonde ntigwashika. Ntuzi ngo neje aho bukera, ntuzi ngo ni ubunyene, ntuzi ngo ni umwaka uza. None ndagira ngo nkubwire mwene data, iki dukwiye nuko twicara tugavye, tukicara turi maso, tukicara twiteguye, kuko atawuzi umunsi canke isaha umwami w'abami ashobora kugarukirako. Oh, haleluya! Umwami wacu Yesu Kristo yiteguye kuza. Nuko rero ngo ijuru n'isi bizorangira, ngo ariko amajambo yanje ntaco azoba. Ivyo Yesu yavuze nta nakazatsi kazovako. Iki jambo ry'Imana ryavuze nta nakazatsi kazovako. Ndagira ngo ugire ngo tegura ubugingo bwawe, ba maso, ube maso ugabe. Mwene data ube maso, kuko ari cyo gihe conyene dusigaranye cyo kwitegura. Umva ico umwami Yesu Kristo avuga, aduhaye impanuro kuri aya majambo akomeye. Yahanyene ku murongo wa 34, Luka 21:34 haravuga ngo, ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kubarerwa n'umwitwarariko w'ivy'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. Ndagira ngo ubwire mwene data, wirinde kandi ugabe, kugira ngo uyu munsi ntuzavukuza ko giturumbuka. Aho usenga, naho wowe uryamye, naho uri maso, wame wicaye ugavye. Aho uri hose ugenda uharura ibihe n'amatariki n'amasaha n'iminota n'imisegonda, ugenda uharura amajambo uvuga n'ivyo wiyumvira n'ivyo ubona n'ivyo ukora, kugira ngo ugende utegura ubugingo, kuko tugeze muri ca gihe cavuzwe n'Imana. Yesu Kristo yaravuze ngo, nimwabona ivyo byose bibaye, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Nuko rero mwene data, nawe wicara ugavye, umutima wawe uwutegure, wirinde, ntudandahirwe, ntuboregwe, nturemerwe n'umwitwarariko w'ivy'ubugingo. Hari benshi bamaze kwitwararika ivy'ubugingo. Imisore irarushe mu vy'ubugingo, inkumi ziraremerewe mu vy'ubugingo. Ariyumvira ngo nzogira ubukwe ryari, nzogira mariage ryari, nzokura hehe ihumbi ryo kubaka inzu, nzokura hehe amafaranga, nzokura hehe. Oh, benshi bariko bariganyira ukwijajara, umwitwarariko. Ndagira ngo ubwire yuko imbere yuko ivyo byose biba, Yesu Kristo arashobora kuzira ijoro, Yesu Kristo arashobora kugaruka. Nico gituma ndagira ngo mbwire abantu bose bitwararika, bidodomba, bihebuye, ndababwire ngo ni mureme. Yesu Kristo ari ku ngoma. Haleluya! Yesu Kristo arakubona. Yewe mwigeme, Yesu arakuzi. Usenga Imana uje ku mavi, upfukama uciye bugufi, uhamagara Imana. Hajya nyene Imana igusangaho kandi irakuremesherezaho. Hanyuma nawe musore, wicara ugavye, wicare witeguye. Yesu arakubona. Ndagira ngo mbwire mukozi w'Imana ari hano, wari wese aho uri hose, wicara ugavye. Zirya ntambara ucamwo, bijya bigerageza ucamwo, zirya ntambara urimo, ni imitego ya wa murwanizi igomba kukuburabuza. Yesu ni muzima. Yesu arakubona. Komeza ushikame kandi ugire umwete, kandi uramirize mu rugendo ruja mu ijuru, woye kuremerwa n'ivy'ubutwarariko n'ivy'ubugingo. Ngo kuko uwo munsi, kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashakaje mu isi yose. Mwami mugavye, musenge mu bihe byose, kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Ndakuraritse kugira ngo witegure guhagarara imbere y'umwana w'umuntu, kugira ngo aho umwana w'umuntu azozira azosange witeguye, aho umwana w'umuntu azozira azosange uri maso. Egome, basi kubw'ivyo rero Imana ihabwa icubahiro. Hariho urutonde rw'Imana byapanze nkuko tubisoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli igihimba c'9. Ndagira ngo turabire hamwe urutonde rw'Imana, urutonde canke intumbero y'Imana canke programa y'Imana, kugira ngo wewe aho uri hose wicara uzi neza ko Imana ifise urutonde, kandi urwo rutonde ko arirwo rugiye gushika, rugiye gusohora. Daniyeli igihimba c'9 umurongo wa 24, dusome mu izina rya Yesu. Amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ivyaha birangizwe, n'ibigabitanyo bitangirwa impongano, hazanwe kugororoka kutazoshira. Ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana, ngo bimatanishwe ishashara, idomwe mu ikimenyetso ahera cane
harobanuzwa amavuta. Daniyeli arahishurirwa, abwirwa iby'igihe kirekire, arabwirwa ko ari bizoba mu bihe bizoza, ko ari bizoba mu misi imperuka. Aramubwira ngo ni porogaramu y'Imana. Imana yarapanze urutonde kugira ngo ipange gahunda y'ukuntu ibyaha bikugwaho. Nimwumva urutonde rw'Imana. Imana yaravuze ngo ni ukugira ngo ibicumuro bishire. Niyo ntumbero y'Imana. Icatumye Yesu Kristo aza kudupfira, icatumye Yesu Kristo aza kuducungura, ni ukugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe. Icyo ni cya kabiri. Ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe. Hari ubwoko bushika butatu n'ibigabitanyo bitangirwe impongano. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari ibicumuro, hari ibyaha, hari n'ibigabitanyo. Ibyo byose Imana yatanze urutonde rw'ibyumweru 70 kugira ngo izo gahunda zose z'ivyo bintu bizobe vyarangiye, hazanwe ukugororoka kutazoshira. Imana yarategekanije ko hagomba kuza ukugororoka kutazoshira. Nico gituma mwene data urarikwa kugira ngo utegure ubugingo, kuko iryo juru nta caha kizorijamwo, kuko abazobona Yesu n'abiyejeje, abazobona Yesu n'abitunganije, abazobona Yesu n'abafise imitima itanduye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Mwene data urahiriwe, witeguye kubona Imana. Imana yarapanze itegura yuko mw'ijuru hazoja yabera, hazoja yabejejwe, hazoja yabakijijwe gusa, hazoja abitandukanijwe n'icaha. Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo wa 25 haravuga ngo nuko umenye utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa co kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba, hazoca amayinga 7, maze habeho ayandi mayinga 62, hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende, mbere bizoba bikorwa mu bihe bigoye. Mwene data ndagira nkubwire yuko Imana yapanze urutonde rw'ivyumweru 70, ariko ibi vyumweru 70 bigabuwemwo ibice gutatu. Ndagira nkubwire ibi bice gutatu n'ibice ugomba gusobanukirwa. Igice ca mbere cabaye igice c'ivyumweru 7 cyangwa isemene 7 cyangwa amayinga 7. Ayo mayinga 7 yarayo gutegura gusubira kubaka rwa rusengero rwari rwakuweho na Nebukadineza. Nuko inyuma ya myaka 70 bamaze gusubizwa mu gihugu, baciye bamara imyaka bubaka basanura. Hanyuma rero bamaze gusanura urwo rusengero, hasibuye guca hayandi mayinga 62 gushika ku munsi Mesiya yabonekanye mu rusengero rwa Yerusalemu, yabonekanye muri urwo rusengero ari ku nyana y'indogoba. Mwene data ndagira nkubwire yuko igihe Yesu Kristo basemera bavuga ati hoziyana mu ijuru, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho, hajya cari igice kigira kabiri kandi gikomeye cane muri ibi byumweru Daniyeli yari yasobanuriwe. Nukuvuga ngo rero haciye hacaho byose hamwe ivyumweru 7 guteranya ku vyumweru 62 byose hamwe bica biba ivyumweru 69. Ariko rero ndagira nkubwira ikintu gikomeye cane. Igice kigira gatatu cibi vyumweru 70 cyangwa caya mayinga 70, ico gice kigira gatatu kigizwe n'isemene imwe. Kubera ikiyo semene imwe bisobanurwa ngo Yesu ni namba moja, Yesu ni nimero ya mbere. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ndi Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. Imana ihabwe icubahiro. Daniyeli abihishurirwa mu banga akomeye cyane, arasobanurirwa yuko icumweru kimwe kizoja gusozera ivyumweru 70, ko ari ico cumweru gikomeye kizokorerwamwo ibikomeye, kandi ico cumweru kizobamwo intambara zikomeye. No kuvuga ngo hazobaho kwica, gukuraho Segaba Mesiya, bazomutanga ku kimazi, abambwe ku musaraba, bamwice, ahambwe, hanyuma zuke ku munsi ugira gatatu, hanyuma duge ajanwe mu ijuru avyagira uburyo bw'Imana. Haleluya. Basi kandi rero muri ico cumweru kandi harimwo urukurikirane rw'ibikorwa bikomeye, harimwo kuzosenyurwa kubugira kabiri ku rusengero rwa Yerusalemu. Urwo rusengero Yesu yongera kubivuga, aravuga ati nuko rero nimwabona ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, ati gihagaze ahantu hera, ati usoma niyubare, nk'uko Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwa Matayo 24 ku murongo wa 15. Nuko rero ico kizira c'ubuyobe carabonekanye, bamaze gusenya rujya rusengero,
nk'uko Yesu yari yaravuze ati ntihazosubira guhagarara ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Ivyo byose Yesu yabivuga, abantu barifata ku munwa bati ibyo byoshoboka gute? Urusengero rukomeye rumeze gutya rwari rwarasubiwemwo rukagirwa rushasha rugakomera, nk'uko mbere umwami Herode yari yararwubatse ararusubira ararutyorora arugira neza. Rwari urusengero rukomeye. Abigishwa bereka Yesu baramubwira bati heraba ingene urusengero rwari rukomeye rusharijwe, rwakoreshejwe n'ibikomeye n'amashikanwa n'ibindi byose. Uru rusengero Yesu arababwira ati ntihazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yesu Kristo rero yicaye ku musozi wa Elayono atangura kubibabwira, arababwira yuko urusengero ruzosenyugwa rugasamburwa. Basi rero muri iki cyumweru ca nyuma kirangiza izi semene 70, iki cyumweru cabayemwo ibikomeye n'ibihambaye, arico gihe natwe tugeze mu nsozero yacu, turiko turinjira mu bihe bikomeye. Iki cyumweru rero bisobanurwa ngo ni igihe cy'uko Yesu Kristo yaratanguye kuzana ishengero ukundi gusha, kunagura ishengero, gushinga ishengero. Yesu Kristo abwira Petero ati kuri wewe, kuri urwo rutare, kuri urwo rubuye nzogubaka ku ishengero, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Bisobanurwa ngo Yesu ni itanguriro, Yesu ni urutare, kandi kuri urwo rutare yagubatse ku ishengero. Bisobanurwa ngo ni intango. Nk'uko tuyibona Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi 6, ku munsi ugira indwi iraruhuka. Nukuvuga ngo ico cyumweru nyene Yesu Kristo nawe yongera nawe gupanga igihe c'icumweru, ariko ico cyumweru ni canyuma, ni canyuma bene data. Yesu Kristo yagaragaye mu bihe vya nyuma, yagaragaye mu bihe vy'imperuka. Iki cyumweru ni igihe canyuma, iki cyumweru ni igihe c'imperuka. Nk'uko wanditse igitabo wo mu Baheburayo yaravuze ngo Imana yabaririye kera abantu ikoresheje abavugishwa n'Imana mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ngo ariko muri iki gihe, muri ibi bihe by'imperuka, Imana yavuganye natwe ibicishije mu mwana wayo. Bisobanurwa yuko igihe c'iherezo catanguranye n'umuzo wa mbere wa Yesu Kristo igihe yaza ku isi. Haleluya! Yesu Kristo igihe yaza ku isi yaje mu gihe ca nyuma, mu cyumweru kigira 70. Yesu niho yaje. Murazi ko indwi igizwe n'iminsi 7. Ni ukuvuga ngo nk'uko Imana yaremye ishengero naryo ryongera kuremwa muri iki cyumweru. Yesu Kristo amaze kuva amaraso mu rubavu, hava amaraso n'amazi. Ndagira nkubwira yuko rero muri iki gihe rero, nk'uko Yohana yahishuriwe ku ishengero ry'Imana rigabuwemwo ibice 7 y'amashengero ndwi yo muri Asiya yose uko ari 7. Bisobanurwa ngo ishengero ry'uno munsi ririko rirakora mu bice 7, ririmo riragabanganywa mu bice 7. Ico gituma wewe mu Kristo ugomba kumenya yuko turi mu cyumweru ca nyuma, turi mu gihe ca nyuma cy'uko twitegura, cy'uko tuba maso. Ndagira nkubwire yuko iki cyumweru gitoya mu yandi masemene yose yabaye, amasemene 69 yose yarabaye, ariko icyumweru kigira 70 cyatanguranye n'igihe Yesu Kristo ashitse Yerusalemu ari kunyana y'indogoba. Hanyuma Yesu Kristo atangura kuja ku musaraba aradupfira, nuko aratanga ikimazi araducungura. Hajya rero twaramaze kwinjira mu gihe ca nyuma muri ico cyumweru. Oh haleluya! Ku murongo wa 26 haravuga ngo maze ayo mayinga uko ari 62 niyashira, Mesi azokurwaho, kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Maze Segaba wundi abantu biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera, ariko iherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo. Haleluya! Antikristo azotembanwa n'umuvo. Umviriza, Segaba wundi uwe nawe ni Antikristo azoza, kandi uwo Antikristo nawe yaciye aza nyene igihe basambura urwo rusengero rw'i Yerusalemu. Ndagira nkubwire yuko iryo ryari itanguriro ryo kuramukwa. Baciye bazana umu Antikristo, araza arasenya, arakuraho. Muri kino gihe isi iri kwitegura ngo igiye kwakira Antikristo. Ubutegetsi buzoza ari ubutegetsi bw'igitugu, bucinyiza, bugatoteza, bugategeka abantu kwishirako ibimenyetso by'amafuti, ibimenyetso byo gutuma abantu bagira imitima ibiri, ivyo bita hybrid canke kugira moteri zibiri. Bisobanurwa ngo kugira umutima w'umuntu n'umutima w'igikoko byose bikamatana. Hari benshi bagiye gushigwamwo inshinge no gutegwamwo imitima y'ibikoko, maze usanga abantu bagenda ari abantu igice kimwe, ariko ikindi gice ari inyamaswa. Abandi nabo bagiye gushigwamwo ubuhinga bw'ivyo bita
artificiel, ugasanga umuntu agenda akoresha ubwenge akura mu mamashini, agenda akoresha ubwenge akura mu mamashini. Ndagira ngo nkubwire yuko igihe kigiye gushika aho izo telefone mugendana mu ntoke mugiye kuzohora muzigendana mu mibiri yanyu, mu bwonko bwanyu, mu vyiyumviro vyanyu. Ugasanga umuntu aho kugira ngo yirirwe arayererana za laissez-passer canke za passport canke ayererana amadokima amuranga, ahubwo azosigara bigendana mu mubiri wiwe. Ivyo vyose umutegetsi w'igitugu agiye kuza muri iyi programa y'ubutegetsi bwa Nouvelle Ordre Mondiale, hagiye kuza ubutegetsi bubi, ubutegetsi buzohihita bugatoteza kugira ngo abantu bose bahibe Imana, kugira ngo abantu bareke gusenga, kugira ngo abantu babe bakivuga Imana. Hagiye kuza ibihe bikomeye aho isi igiye gusigara igendera ku idini rimwe, idini rimwe riyoborera abantu guhemuka, idini rimwe riyoborera abantu mu busambanyi, idini rimwe riyoborera abantu mu bwicanyi, idini rimwe rishigikira urumogi, rigashigikira abatorana abagabo ku bandi, rigashigikira abagore ku bandi, rigashigikira gutorana n'ibikoko, rigashigikira urumogi mu gihugu, rigashigikira ubwicanyi mu gihugu, rigashigikira ibyaha byose nyoko muntu bitigeze kubaho kuva isi yakaremwa. Ubu butegetsi bugiye kuza muri iki gihe, ariko ndagira nkubwire yuko azotembanwa n'umuvo. Ubwo butegetsi buzotembanwa n'umuvo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira nkubwire yuko nk'uko Babuloni Yohana arabihishurirwa, arabwirwa yuko Babuloni yabonye igikomvomboka kirasenyerana, gitabwa nk'ibuye batereye umuvuguvugu mu ruzi no mu kiyaga, uko niko n'uwo mwami azokomvomboka, azogenda umudaridari mu izina rya Yesu. Azotembanwa n'umuvo, kandi intambara zizorinda zishitsa no kwiherezo ubugesera bwashinzwe ko buzotera. Imana idufashe cyane. Niyo majambo bisobanurwa ngo uyu mutegetsi mubi yatanguye gukuraho urusengero rw'Imana i Yerusalemu, atangura gutoteza abakristo bo mu gihe ca mbere. Nukuvuga ngo ubu rero agiye kugaruka, ariyo majambo tuvuga ngo Yohana yahishuriwe ngo ca gikoko cariho ngo ariko kitakiriho, ngo ariko ubwaco kizoboneka kigasubira kubaho. Nukuvuga ngo wa mutegetsi yasenye urusengero rw'i Yerusalemu, wa mutegetsi yakuraho abera bakicwa, agategeka ko abantu bamusenga, kigiye kugaruka kizana amategeko, gitangure kubuza abantu kuvuga Imana, gitangure kubuza abantu gusenga Imana, gitangure kubuza abantu kurondera Uhoraho, gitangure kubuza abantu kurondera amategeko y'Imana. Bene data, ca gikoko cariho kandi kitakiriho, ariko kikaba kigira gisubire kigaruke gifise imitwe ndwi n'amahembe 10 mu izina rya Yesu. Ndagishenye, ndakiranduje, kirarandutse, kizoranduka, kuko ngo umwami wacu Yesu Kristo azoseruka kandi ngo azocicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe. Haleluya! Kuko Yesu Kristo ari umwami w'abami, ni umwami aruta abami bo mw'isi, aruta abamperera, aruta abakaisari, aruta abategeka iyi si yose. Ni umwami ahambaye, aho azozira byose bizoba birangiye. Haleluya! Nuko rero ku murongo wa 27 ngo kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe, niryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa, ugeseza azoza kwibaba ry'ibizira, maze ubuyobe buzosukwa kuri uyo ageseza gushitsa ku muhero washinzwe. Haleluya! Mwene data unyumviriza, tega amatwi wumve. Ca cumweru kigira 70 tugisanze hano kuri uyu murongo wa 27 niho hatweretse neza yuko ca cumweru cyangwa ya semeni igira 70 ngo niyagera hagati, uwo mutegetsi, uwo mwicanyi, uwo mugarariji Antikristo azozana Nouvelle Ordre Mondiale, agategeka ko abantu bose bagenda bameze nk'ibikoko, bagenda bameze nk'ibimpurira, bagenda arabanywa rumogi, bagenda arabasambanyi. Uno munsi benshi bibuza kuvyara, bakicira abana mu nda zabo, bakabuza abantu kuvyara. Hari inyigisho ziriko ziraza zibuza abantu kuvyara kugira ngo abantu bapfe nkokore, bapfe batagira iyo baja niyo bava. Mbega wewe ukora ivyo, wowe wavutse gute? Mbega wavutse ku giti? Mbega Imana ntigomba ko nawe wovyara nawe ukagwira kugira ngo nawe ukarondoka? Abo bose ariko barazana amategeko yo kutavyara, n'abariko barategura umuza w'ico kiza. Ico kiza kizotikiza kigakuraho inganda, kigakuraho abasenga. Iyo ni Antikristo,
kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugwire murondoke mugwire mwuzura isi, ariko antikristo nawe azavuga ngo umwe navyara umwe canke ngo agumaho. Uno munsi mu bihugu vy'iburaya no muri Amerika benshi ivyo kuvyara baramaze kubiheba, bakabona yuko bopfuma bibera uko, akabaho uko ari siribatera akasaza uko, akarinda saza akarinda agera gupfa atakana asize. Ni ukuvuga ngo barihebuye, baramaze kubona ko imperuka yabashitseko, basigaye bagenda batazi iyo baja nk'iyo bava, bameze nk'impumyi. Ariko ndagira nkubwire yuko uyu mwansi w'Imana antikristo ariko araza. Ndagira nkubwire ngo nawe wicare witeguye, ube maso, umesure imvune zawe, kuko ngo azosezerana na benshi kumara iyinga rimwe, ariko ngo nijyagera hagati ngo azokuraho ibimazi n'amashikanwa, kizorwanya abera kibacobogoze kibice. Daniyeli arabihishirirwa kandi arabwirwa ngo kuzoba ari kuvugutirwa, abera ngo bazovugutirwa, bazotunganywa, bacishwe mu ruganda. Ni ukuvuga ngo nubwo tuzoba turi mu bigeragezo bikomeye, nubwo ishengero rizoba riri mu bigeragezo bikomeye, amaherezo rizonesha, amaherezo rizotsinda, amaherezo rizotahukana intsinzi. Ubwami buzogabirwa abera, ubwami buzohabwa abera bisumba byose. Haleluya. Ngo ubuyobe buzosukwa kuri uyageseza. Ndagira nkubwire yuko muri iki gihe birabonekana neza yuko umuzi wa antikristo uri kuratuma benshi bagwa bagaheba Imana, kwa gusubira inyuma bwabugararije. Benshi ntibagisenga nk'uko bikwiye, benshi ntibakirondera Imana mu mitima yabo. Ubugararije bwaragwiriye, bumaze kuba bwinshi mu gihugu, ubwicanyi ni bwinshi, ubusambanyi ni bwinshi, akabarerwa ni kenshi. Benshi basigaye barekura yuko bo kwikorera ibyo bishakiye. Ndagira ngo ubwire ngo mwene data witegure kwakira umwami w'abamaraje. Imana idufashe cyane, nk'uko twamaze kubona amajambo y'Imana avuga ngo ntimugire ico mugira isi tutaradoma ku kimenyetso c'abagurano b'Imana. Mwene data, Imana irabibuza ivyo byose yuko biba. Hariho ubibuza kugeza uno munsi kugira ngo ikurindire wewe mwigeme, ikurindire wewe musore, ikurindire wewe mugabo, ikurindire wewe mukenyezi, ikurindire wewe ukijarajara, utaramenye uja niyuva. Imana iracakurindiriye kugira ngo wihane. Ndongeye gusemerera kugira ngo unyumva wongere guca bugufi aho uri, kuko tugiye gusenga Imana. Imana ikugirire neza, ca bugufi aho uri. Ndahamagaye abantu mwese mwifuza kuja imbere z'Imana. Wewe ugomba kwihana, wewe ugomba kwakira umwami Yesu. Ca bugufi maze wongere gusenga, wongere gutabaza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibikomeye n'ibihambaye. Nuko rero nawe ca bugufi maze utegura ubugingo. Ca bugufi n'inzambi iriko irasemerera. Ca bugufi maze tugiye gusenga kugira ngo Imana ikugendere. Ca bugufi maze usaba Imana ikudame ku kimenyetso. Ca bugufi usaba Imana ikudame ku kimenyetso, ko hakiri haka kanya ko kudoma ku kimenyetso. Imana iriko iradoma, Imana iriko irahamagara, kandi guhamagara kw'Imana, Imana ntiyicuza kuguhamagara, ikomeje guhamagara. Hari benshi bariko barahamagarwa. Mwene data na wewe wumva ugikekeranya, Imana iriko iraguhamagara, ivuga ngo ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, kuko uca bucana yandi. Mwene data ivyejo ntuzi ko bigiye kumera, mwene data ivy'umwaka uza ntuzi ko bigiye kumera. Umwanya wawe ni uyu nyene, igihe cawe ni iki nyene. Ca bugufi, urahawe kaze. Mwese abamaze guca bugufi tugiye gusenga Imana. Wewe ugiye kwakira Yesu ariko bwa mbere, canke akaba ari icaha wanyegeje mu mutima wawe, ukaba wari waranse kwihana ubusambanyi, ukaba wari waranse kwihana akaboregwe, ukaba wari vyarananiranye yuko uheba ishari n'inzigo, uheba ivyipfuzo vy'umubiri, uheba n'ikindi caha cose cakuburabuje, kikakuburagiza, kikagutoteza, kikakubuza amahoro mu bugingo bwawe. Tubanze dufatanyira isengesho, hanyuma usenga aya majambo, maze uvuga uti Mwami Yesu, ndagusavye imbabazi, ungirire ikigongwe, ibyaha byanje byose bihanagugwe. Ndihanye, ndakwakiriye Mwami Yesu mu bugingo bwanje,
umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanje iminsi yanje yose yo kubaho kwanje. Unyogesha amaraso yawe y'igiciro kinini, amwe wamviriye ku musaraba. Urakoze mwami Yesu, ndagusavye ngo unyandike mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye ku kuremwa kw'isi, kugira ngo mpereye none sinzosubira gukora icaha. Urakoze kumpariye, urakoze kungiriye ikigongwe, urakoze kunshize ku kimenyetso, urakoze kumpinduye maze nkaba icaremwe gisha. Urakoze kunyanditse mu gitigiri cy'ubwoko bw'abera bw'abatoranijwe biteguye kuragwa ubwami bw'Imana. Ndagukengurukiye mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uhoraho Mana yo mw'ijuru, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba, kubw'izi imbabazi n'ikigongo utanze, kuko wemeye kugirira neza abasavyi bawe, kuko wongeye kugirira neza ishengero ryawe, kugira ngo kuko wemeye kugirira neza mwami abatuye mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bose batuye ku isi yose. Yewe data, abatunzi n'aboro, abatama n'abatamakazi, data bato n'abakuru, ukaba wemeye gutanga imbabazi kugira ngo ubaharire ibyaha byabo. Ndabigushimiye nyakubahwa, urakoze ko ari wowe uhariye umwe wese, urakoze mwami ko ari wowe usutse ubushobozi bwawe ku ishengero ryawe. Haleluya. Mwami ngwino maze wiyoborere ubwoko bwawe, maze ubaje imbere kandi ubagirire neza, maze ubabere itara, ubabere urumuri, maze mwami aho inzamba y'akabanga izovugira, aho uzozira gutora ishengero, udusange turi maso tugavye kandi twiteguye, maze ishengero ryose tuze dutahukanwe nawe mu bwami bwawe bwo mu ijuru butazohangura. Urakoze mwami, urakoze Yesu. Haleluya. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndabigushimiye, ndakengurutse, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.